Shalom, shalom, Kotosh family. I hope everyone is doing well. Ni kano kanya reka turabire hamwe ikintu kijanye na update yabaye kuri Satoshi app. Ico ni igice ca mbere. Igice ca kabiri naco turabire hamwe uburyo ushaka guhuza wallet address yawe na airdrop ya Haven One kugira ngo uze ube mu bazogirirwa amahirwe yo kwirotira. Mu vy'ukuri imbere yuko tubikora nashaka nibutse ikintu kimwe ku bantu badashaka gukura, kubera ko ibi vyigwa turiko turakoresha uyu munsi ejo birashaka gushika tugahindura strategy twakoramo canke uko mwahora mubona ivyigwa hakabamwo impinduka ku bantu badusanzwe dufitaniye contact baturondera, ntituzose kuronka akanya ko kuza turisha utubazo duto duto twama turiko turabazwa. Bisigura iki? Hari abantu tukivuga ko ari wallet address batanga baca bagaruka inbox ngo mbe dutanga ngiya metamask, ngo dutanga ngiya koa, ngo dutanga ngiya OAX app. I don't know what to tell you. Sinumva ikintu babwira. Wallet address dutanga niyo tuba dufitiye ico bise ngo le clé de sécurité, niyo tuba dufitiye amajambo 12 tugakereka ko na private key cyangwa se la clé privée mu rurimi rw'igifaransa. Hama iyo wallet ikaba ari wallet iba yubatse mu buryo bwa EVM compatible wallet. Bisigure ngo ni wallet ijambo EVM ni Ethereum Virtual Machine. Ni wallet ishobora kwakira ama Ethereum, ikakira BNB, ikakira Polygon, ikakira Shiba, ikakira Koa n'izindi. Iyo wallet rero ni wallet ushaka kwintegra muri metamask, ukayishira muri token pocket wallet, ukayishira muri OKX wallet, ukayishira muri Bitget wallet, ukayishira muri Trust wallet, ukayishira mu ma wallet menshi atandukanye igasoma. Kirazira kuza kumbaza ngo nkoresha ngo wallet ngo yo muri ijya ngo address yo muri OAX, ngo nkoresha ngiyo muri metamask ngo no ijya wallet yubakiye kwajya amajambo 12 cyangwa se clé privée. Ayo majambo rero 12 ya wallet yawe ushaka kuba yugure kuri metamask, uyatwaye muri Coinbase wallet arugurura, uyatwaye muri Trust wallet arugurura, uyatwaye muri Bitget wallet arugurura. Ntibisaba rero ngo umuntu arinde kukumena umutwe azara kubwira ngo none ngo ntwari yo muri OX. No, twari ushaka ariko ufise wallet at least zibiri iyo wageneye kubika ubutunzi bwawe, asset yawe navuga ngo ifise tuvuge investissement yawe ituje, hakaba n'iyindi ugenera ama airdrop, kuko mu ma airdrop nta wamenya ibivamo, hari igihe hovamo n'aba scammers. So reka turabire hamwe rero uburyo bikorwa kugira ngo abantu bakomeze kumererwa neza, boroherwe mu bikorwa. Ubwo rero ntazogira umuntu ashobora kuza kumbaza ngo ntwara ngiyawe iki, ngo ntwara ngo ya metamask, ngo ntwara yande. No, wowe twari ushaka ariko ibikwije condition zisabwa muri team behind the project. Bisigure ngo ni wallet ya EVM ishaka kuba iri nkiyo muri metamask. Reka ndakivuga uko wabashize OAX bari babashize he, ariko uzoka muziko ari kimwe n'ijya yindi. Reka turabire rero imizaju imeze gute. Icambere iyo bavuze mizaju ucumenya ko application ushira à jour, hama tuyuguruye application duca tuza kuri next. Nkoresha icongereza, bakoresha igifaransa, vous allez voir ce qui est là. Hama baravuga imyivugo yabo, nta munsi ucugira get started, munsi ugacugira connecter à votre compte, log into your account, then hejuru ucuza gushiramo email yawe, ugashamo na mot de passe. Sinumva uburyo abantu ibyo bintu byabagoye kandi ari ibintu tuba turiko turasoma.
nta wabinyigishije narasomye ndavuga niko bimeze sawa. Okay, munsi ugakubitamo mode pass hama uhejeje login, so connect ugaca wiconnecta, wamara kwiconnecta application ikuguruka successful, then aho guclaiminga projet uriko urakora yafisha aho hejuru, kwiclaiminga naho hari aho bakwereka iminota isigaye kugira ngo next airdrop uyiclaiming, ariko munsi agaca kwereka your project niho uca ugira claim. Abakoresha bamwe bavuga ngo ni claim, abandi bakavuga ngo ni reclamation. Reka turabire hamwe rero uburyo aho bakubafyonda. Aha urabona hari view ariko hejuru hari reclamation claim, uca uhafyonda. Umaze kuhafyonda ikindi kintu gisigaye ni giki? Aho ushaka gufyonda kuri projet, ushaka kuza munsi ngo projet, ukama projet ariko aragenda, ukareba earning team, ukareba kote ya application, uko biduga ibiciro n'ibindi. Okay, tuduge hejuru rero aho tuza gutangira wallet. Fyonda hano hejuru aho dutangira adresse, then tuza kuri my wallet kugira ngo tuze gutanga address. Ibi bintu mbona hano hejuru bijanye na announcement guest team muzovyisomera, dukeneye kuri my wallet. Maze gushika kuri my wallet tuza kuri Haven One, maze gufuza kuri Haven One na kindi kiba gisigaye ni kucuza kuri link. Kuri link utwarayo address yawe wikuye muri wallet yawe, yaba muri MetaMask ariko ikaba ari address ushaka kwakira iki, ishaka kwakira amakoa canke ama Ethereum canke ama BNB like that. So ngaha rero murumva yuko jewe nakoresheje MetaMask, niyo inyorohera kugira ngo ashobore kubahereza ko ama video, ariko umwe wese aca akoresha asanzwe akoresha. Ushaka gukoresha na Bitget. Yes, gukopya rero si ibintu bivyahatari, nuko udoga hejuru musanzwe muhamenyereye ahantu umuntu akopya. Ndafyonda muri adresse yonyene ica yikopya. Umaze kwifyondamwo uragaruka muri Satoshi app, maze kugaruka aho itwara ni withdraw address cyangwa se adresse de retrait, uca wisubmitinga ugira kole, hama ugacugira mode pass yawe ijanye no kurotira, bayita ngo mode passe de retrait, mode passe de l'actif. Uhejeje uca ufyonda link munsi, nta bindi biba bisigaye. Hasigaye ko guheza code muri email. Okay, dufyonde rero duce tuja ku gikorwa. Turafyonze, duhejeje gufyonda barabitweretse aho twatsinze mwabonye, baca tubwira confirm. Dukonfirimye rero ca tugenda gucekinga muri email, tuza kunda code de verification. Voilà, alors iyo code de verification idusigira iki? Ni ibiharuro 6 bitwemera ko twe turotiye kuri konte yacu. Ivyo biharuro voyons alors urabikopya cyangwa ukabifata ku mutwe cyangwa ukavyandika ku gapapuro, anyone abafise uburyo abikoramo, then ugaca ugaruka ugaca ubipastinga ngaho. Mwibuke gukora subscribe guys, muri kazoza muzonaho ivyigwa vyinshi. Uhejeje baca kugira ko vyakunze. None ngaho hari hagoye iki? Oh la la, mes chers amis, hari hagoye iki? Comme d'habitude. Voilà, alors kumbure hazoboneka n'ibindi bigoye, reka tusigaze trace. Wanditse Hawkins HW, Hawkins hardware, Hawkins HW, ucutora hardware website, social media, sorry. Aha hejuru aho mfyonze ushaka kuhatoraho adresse yanje.
bakwereka ngo ni Ethereum nabivuze ko arico kimwe ama EVM arico kimwe wocora ana ku Linktree wafyonze ucushika ku ma social network yose dukoresha YouTube, Twitter, Facebook, TikTok iyo yose wifuza muri izo uca ugenza gute uca uyifyondako maze kwifyondako rero uca udushikira vyoroshe ku gikorwa rero twakoranye ndavuze ngo congratulations my people nizera yuko mubitoye kandi bitazongera kubagora adresse ya wallet ya tuvuge EVM wallet MetaMask Ethereum niyo yubakiyeko ariko ushaka kuyikoresha ko BNB ushaka kuyikoresha ko Koa ushaka kuyikoresha ko Matic izo zirakora kuri MetaMask ariko MetaMask ntabwo uyikoresha ko Tone blockchain muri MetaMask ntiba integre kubera ko Tone atari EVM Tone bica bisaba gukoresha iki ukoresha irya Telegram yayo nimuzoze muyimvira ko ama adresse yose rero ucu yakoreshereza muri MetaMask ngo mpa USDT ngo ndaguhe ngo MetaMask ngo adresse ngo mpa USDT oya number USDT ubanza ukamenya network zubakiyeko izubakiye kuri Ethereum izubakiye kuri blockchain ya Binance Smart Chain zirashoboka ariko USDT zubakiye kuri Tron network ntabwo zikunda muri MetaMask ibyo byose rero nivyigwa muba mukwiye kumenya guys reka rero tubifurize kwama murondera ubumenyi kuko ubumenyi ni kirumara ndetse buratuma umuntu ashika kwiterambere ibisigaye tuzosubira muri video ikurikira mukore subscribe ku nyungu zanyu paske ivyo tubigisha tuba tubizi ku nyungu zanyu s'il vous plaît ku vyigwa bikurikira ciao mwari kumwe na Hardwork Hawkins ndabakunda cane bye